jewe nagomba gushinga intahe y'ivyiza Imana yankoreye ngahaye. Mugabo nagomba mbanze mvuge ko jewe imbere y'Imana n'ishengero ryose ndi umunyavyaha. Jewe ntako ntakoze mu kugira ngo mbe umuraguza ngenda ku bapfumu. Ni Tanzania narajabutseyo ngiye gukorerayo udufaranga narose naduhereje mu miti y'ikirundi ndivuza biranka ndahava ndagarukino ngarutsino mu muryango baragerageza kumvuza kwa muganga biranka muganavuga nti kwa muganga ntibishobora gukunda ko ndahakirira je ndimanukiye Bujumbura iyo nsanzwe ntungiye umuryango nigire ku mupfumu ari hano ni wigeze kumvura bwa mbere ndakira. Aho nafashwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyene ndagwara, maze kugwara niho rero uwo mupfumu yamvura bikanga ko nkira. Hama mwene wacu arambwira ati canga ndagutware muri wa Karede, yarantangira 370 baravura nyene aho nari ngwaye ngaha kwitambura habona n'igisebe, ariko mugabo ico kintu bamvuye cagumye n'icavuyeyo. Hamaze gukira ndaduga ruguru harasubira haramfata, hasubira haramfata ndasubira ndagaruka nyene ncansubira nja kuri wa mupfumu kandi arampa imiti, ampaye imiti. Niho ku munsi wa gatanu mwijoro ndyamye umugore we yatashe yiborerewe mu kuryama mu mirambizo, nanje hariko haranja niho nashira kuri radio kuri Buja FM numva bariko baravuga yuko hari ahantu ugwaye ingwara ukira utiri waja kwa muganga ushaka gutanga amamiliyoni n'amamiliyoni kwa muganga cyangwa uja mu bapfumu ntukire. Camvuga nti jewe ntigeze kugenda aho hantu nzobaza bukebuke. Hariko haranja rero umugore akambaza ngo mbe kutaryama n'ibiki yikanguye mu masaha 8 ngo mbe kufise ikaramu n'agapapuro kugira nte cyane mubwira ntizaswingi zawe zirakuvuyeko ndekera amahoro. Jewe nundeka ivyo ndimwo wewe ni wiryohererwe. Niho je naca nzinduka kuwa Mungu ndaza ngaha, yarampaye amafaranga y'itike atigenda. Maze gushika ngaha aye niho rero uyu umupasitori yasigura ijambo ry'Imana akasigura ati burya aye abantu bashaka kugira inama abantu yuko babagirira nabi mugabo Imana ntishobora kuvyemera mu kivi wemera Imana. Jewe rero bamaze kuvuga bati abafisi ibibazo afise ingwara yarahamagaye abinjiyemo n'inzoka baraje ngaha aye arabasengera generaje baransengeye. Maze kuva ngaha ngashika hajya mu kibanza nagiye numva ikintu gikubita amagendera ngaha mwese ngira murahabona indani kigira gutya ukuye twagwanye nyene kica gitumbuka kica kigwa hasi kiguye hasi cyari hagutya ukuye. Abantu twari kumwe hajya nani cyahajya baratangara naragitahanye muhira n'ubuni ho kindagitekeye mu gashashi nza kucere ku mudamu uzokizane ku wa Mungu cereka abantu bashi nzokizana rakibitse nyimba ntasanga cagiye bashi naragitekeye. Maze kugitekera rero ico kintu uko Imana ikora najewe ndagutere menyere cyane mu Katolika. Hanyuma jewe inzoga ndazihebe ndabonye ku Imana ikiza, ndabonye ko Imana ikora ibitangaza. Kuba amafaranga yasesaguwe atagira igitigiri ukwangana nizo raki 370 ukaba utarazisubiza kandi utakize mugabo no musika bukize atana amahera 10 utanze ari ubuntu bw'Imana. Ati naje ndagutereje igisabisho kugira ngo naje inzoga ndazihebe nemera Imana nkuko yemera. Je nari mu Katolika mugabo guhera isano mu sekonda nibutse ijambo umwongere yavuze ati hari igisabisho bavuga ngo ncumurambizi ngo nibigira nkana. Ati jico ni kinezere guhera isano mu sekonda narabatijwe muri Katolika kandi naraga imbere y'ishengero narabaye ingendanye nkagira ndacindagano za bene za kabiri. Guhera isano mu sekonda ndasezeye abapfumu naheje n'ibicupa by'imiti nari ifise nacinda bitera umugere nizegege byose nacinda kudukuye. Iyo niyo ntahe yanje ushinze Yesu nashimye ukagumuja mu bapfumu nari narabivuyemo nari narabihevye aho najya mu bapfumu n'urusengero sinari nkijayo nari narabihevye
nene narabihevye aho hose navuga nti mbebasha nandikije nimero gute bari kuri telefone basi nkumva bavuga bati wewe ubabara ngaho Yesu kamazi mu gikombe hanyuma uce unyweye amaraso ya Yesu reko urumvize ko wakize ati numva ari sawa nanjye ntaga telefone mfise amahera yose yahereye reka turaba ahantu cyaciye cyafyutse mu kanwa cyavuye urabona ahantu cyaciye cyafyutse mu kanwa wahabona hariyo ikintu ngo cyaserutse hano mu kanwa cyavuye ino gica giseruka hano mu kanwa ikintu kingana n'urutoki ubushobozi mbega ubushobozi bw'Imana buracyakora burahari mutera haleluya kuwa Mungu mwari mwabona ibitangaza n'ibimenyetso Imana yakoze n'ubu urumva ko ishishikara kubikora sinababwiye ko kuwa Mungu ari umunsi special hirira tubwire ko muzokumva n'ibintu cyane byo mu kuwa Mungu hirya n'ejo narabonye ibyo Imana yakoze kuwa Mungu izokora ibiruta ibyo narumvise nayo bashize ku munsi wa Mungu kuwa Mungu hazobiziruta izo nk'icyo nkazibiki Yesu nashimwe kandi mumbabarire mvuge intuzi nimwe gatoyi gusa Mungu uzobukoze uramihereza kiza Mana uramihereza kiza Mana gutangura naratanguye gutangura si ikigoye nisozera Yesu nashimwe gose igituma mvuze iyi ndirimbo ndibuka ubwa mbere nkikizwa natagukizwa mu ishengero iraho ndanabatizwa ariko manze kubatizwa sinigeze numva ko mbatijwe nagumye mu byo narimwo sinzo ukuntu umuntu ambwiye ati ngo tujane ahantu kwijabe hari igikorane ndaza nkiza ndasenga ncandagirira mu ngere ntiburya je numva hari nabatijwe numva ibatisimu numva umengo sinabatijwe mu mazi menshi ndamubaza ati byo kunda ko ndayisubiramo arambwira ati wumva utayiyumvamwo nta kibazo urayisubiramo nukuri nayisubiyemo kuva uwo munsi naciye numva mfise amahoro ikindi nshima Imana nuko hari umuntu yari yambwiye ati 2020 wewe ntuzoyirenga utegerezwa kuba wapfuye ariko ibyo byose ndavuga ati je kizimana amenye ko nza gusenga je ndazi ko ataco nzoba ndabandanya nigira kwijabe nja gusenga ndagenda ndahera ndayongobera ndahera ntazi ico ngwaye ndahera pe hama ndateba abantu barambwira ati biwacu mbega wewe aterega no gusenga usengana ubwenge urabona ingene waheze bakambwira ati ngo basi tugucumbira ubugari wiki navuga je kurya sivyo mbabaye kurya je sivyo mbabaye nshaka gusa ko nomenye ikintu ngwaye bantu b'Imana nkaja kwa muganga nkabwira abaganga ati je ni mumpime n'ukuri bakambwira ati zana tugupime bamfimgira amaraso ngano yajayo ni makenye simushaka kubona ingwara mfise tije ni mumvoma amaraso menshi hama bakampima bakavuga ati nta ngwara ufise genda uronderere mu bindi ndavuga none gamana je ko ntera nyongobera nibiki ndagenda ndahera ndirabura ingwara zose barazibura ndibuka itariki 18 zuko 8 mu 2003 ndaza imbere ya mwongere nje imbere ya mwongere umutima wiruka mwongere arandaba ati abazimu bahagurutse ati wewe nta mugera urwaye nza numva urutima none gabaca namwongera ambwiye ko nwangwaguye kandi naripimishije ndawubura ibi navyo nibiki ndavuga nti je n'ukuri nta mugera ngwaye naripimishije hose ntawo mfise acarana acambwiye ati wewe rero amahaha yamaze gutobagurika ubu nyene kwimubita bakujane mu bitaro burya ndagumaho ndamumwaga mu mutima ndavuga ati mana je sinje kuryama mu bitaro abana nibonyene sinoronka inge ndiye mu radio bacere yambwiye niyo ngwaye baca banshira ku miti burya bansize ku miti iyo miti hano bakambwira ati rero wewe none urapfuye ninge nukunda kugumutajya wewe urapfuye iyo miti ntigiwe abantu batari ndavuga ati ivyo ni ivy'iwanyu burya nagendana kabido ubu mukozi Imana imuhezagire iyo mbarahaze nagendana kabido k'amazi
buryo miti mvuye kuyitora naho nahura n'umukozi w'Imana wo muri Repentance mwibarabara nariruka kugira ndamushikire ati koza amaboko kw'iyi miti sinigeze ndayimira n'umunsi umwe atamukozi w'Imana yikozeko n'akabido k'amazi burya ndayifata ndi mu bwo buzima mburya uno munsi ntagira icyo ukora nkavuga ati je kirazira kuzura ambwira ngo ninje kwicara je narakize kandi aho ndi ku miti rero nukuri ndashimira Imana cyane ko umukozi Imana harageze aho ncika intege ndumva kumengo nobiheba warambwira ati komeza urugendo wewe imbere yawe niheza kandi uzokira rero intayanje ni Mungu twari ngaha mwishengero kuwa mbere mwijoro mbuca ari kuwa mbere mbona ndyamye umukozi w'Imana ariko aransengera amfashe ku mutwe mbona ikindi kiganza kiramanutse kije ngaha burya ndi mwishengero naguma numva umusonga agasonga kanzibura nguma mfyonda mvuga ati je ndi mu nzu y'Imana cy'uwo musonga nacyo kandi nta n'umukozi w'Imana ngora ngo nansengere burya mwijoro ntayanje ni ndende mwungere uzompa igihe nzoyishinge neza yankoreye mwijoro kuwa mbere uri kuransengera mbona uri kurankora ku mutwe mbona ikiganza naco kiramanutse kinkoze ngaha numva kiko kirasokora ikintu kinini cyane kimengo ni ikintu kibicupa mengo sinzi byari byo biza bimbabaza ndaboroga cyane mugaye ico kintu cyamvuga ati kumbe babapfumu bahora bambwira ngo mfise ngo ibicupa mu mbavu Imana byose irabinkuyemwo ata n'umuti numwe wo kwamba pfumu nigeze mfata nukuri ndashimira Imana cyane ubu numva urubavu rumeze neza nararuryamira ntibyakunda naca ntangura gukorora nkararanda vomisa je abantu b'Imana kuva ngwara ibase yarari imbere y'igitanda ndaranda vomisa ivyo navomisa iyo base iratebirasha ibimvamwo mvomisa nukuri ndashimira Imana cyane gushika ubu ko nkihari kandi no wambwiye ati 2020 ntizonsiga nkiriho nkaba ndi muzima nkashimira Imana yuko nuwampaye imisi y'ukupfa namuhaye ubutumwa bukaba yarakijijwe yaranabatijwe ngaha muri Repentance cyane nzoshinga intahe yanje byiramvuye ariko ndashimira Imana cyane ko Imana yinkijije urubavu rwose atakintu na kimwe cy'umusonga kikiri mu rubavu Imana ikambwira ati n'amahaha yatobaguritse kandi asigaje gato ngo apfe nkaca ndamubwira ati zinduka kwa muganga upimisha amahaha nta kindi ndwara urwaye jewe mu buzima nta shuri ikiganga naroyemo sinzi ibimenyetso biranga uburwayi namba ariko Imana yampaye amaso abona imbere amaso abona cyangwa ndamubwira ati era amaso kandi kuva yabona yaciye ajya kwa muganga basanga yatobaguritse yahetse Imana irahari Imana irabona Imana irakora cyubahiro tugihica Imana amen Yesu nashimwe Yesu kuwa gatandatu candaza ngaha canumva bariko burya umukozi w'Imana DMRS acavuga ati abumva botanga amahera bakagura buno bukaro ati nibatange nanje ndiyumvira none gabasha ntange canke ngire gute ubundi mutima ati genda utori bahasha candagenda kuri tori bahasha ndaritahana muhira ya mahera nshitse muhira ndayaraba ngize ati none ngaha bigende gute ndayashire mwibahasha umutima umwe ngo shiramwo ubundi ngoreka mugabo ndagwana ndatsinda ndatiba ndayashiramwo mu gatondo iryo bahasha canza ndarizanye asha ntayandi mafaranga nari mfise arengako ndaza ndashika ngaha turasenga biranka iryo bahasha ko mpaguruka ngo nze kuritanga inzara irankubita dusohotse haragira n'igihe niyumvira ndagenda hariya ngize ati jewe ngomba mfungurure nkuremwo bibiri nze kurya ndafungurura mugabo biranka ko ndayasokora ndongera ngumizamwo kuko navuga ati jewe sinshobora gutaha ukunyena atakintu na kimwe mfise naho abantu w'ikitike sinshobora gutaha ngomba ntange kugira ngo Imana irabe ingene bigenza sinzotahuka hanyuma vyase ko ndayakuramwo ndongera ndagaruka candicara harya mugabo ndumva mbabaye inzara n'akantu numva umutima ngo kweri ngo we nguri kigugu ngusonzane ngo amahera mu mufuko
ndagwana ingene shetani yigisha umuntu urumva ingene shetani yigisha umuntu ndagwana ca ndicara harya ca ndavuga ati Yesu kwera uremeye nsonzana amahera mu mufuka aho ntiworaba ingene ubigenza. Ndicaye harya nza mbona haje umukobwa umwe ashika ndamutsa nguruwe ngo ni sawa, wangize ati ni sawa, ngo nashaka ngo ndakugurira amazi. Ngize uku mbona mpaye 5,000. Ubwo nyene naciye ndiruka gukubita ubugari nshitse ryabahasha shashika ndaritanga. Rero ko naje ntashaka kuduga nkuko naje ndizeye yuko iryo bahasha natanze nubwo ubu abo tubana banyirukanye ntafise homba nzokwemera ndare hanze mugabo sinshaka gutaha uko naje kweri. Ndakubwira makumba ko wari wagerageza kuryo bahasha ufata ati kama mbaya ikintu nke mu Imana kubwiye ntuzurarinda kunigana. Urabona nk'iryo barasha wari tanze ari uko hose bitanu wari watsinzwe buryo hajyaje kamera yagutsinze kandi yagize gutsinda imbere y'uko bitanga imbere wari kuronka n'ibisubizo. Mugabe rero ni uracyari muri rwa rugero rwiza rw'abana rwo kuguma ubwirwa ngo turi kumwe ndi kumwe nawe icyo gituma inzira kukinisha burya buhoro ariko utegerezwa gukura kuko izi nyigisho nize kukuza ushaka ku rugero wumvira mpemu yera gusumba amajwi ya Satani kuko mu mutima w'umuntu hari amajwi abiri. Ijwi rivuga ngo kora irindi ngo reka, tanga irindi reka, senga irindi reka. Utegerezwa kumvira iryo jwi ry'Imana ukamesha umwanzi aho Imana izoca yereve. Yesu abaho umugisha.